muhana uwahoze ari umuyobozi w'ibanki nkuru y'u Burundi. Uwo mugambi ukaba washizwe mu ngiro n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho woba warimwo abari mu nzego z'igihugu zijejwe umutekano. Soko ryaturivuga ko mu nyuma haci hazi Nyamiramabi ziza kumviriza abarundi ngo kuko bikeze ko bavuye mu migwi Rwanda. Umata y'umugoroba bahejije kubumviriza abo barundi baciye bajyanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi c'intara ya Makamba aho baraye amajoro abiri. Dasubiye kukuramutsa nanaguha kaze mu mwanya wacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Murazi neza yuko amakuru yacu aza buri kanya na cancane yuko abamenyesha amakuru bacu abariko barakora amatohoza ku nkuru zose ziba ziriko ziravugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubu nyene nabwo hari amakuru atari meza dushikiye ariko aravugwa mu rugo kuwahora arongoye banki nkuru y'igihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko hari umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho bahateye ndetse bakahakora ibara rikomeye cane. Turaza kuvyumviriza muri ano makuru ndetse tuze no kumviriza abinyegeje inyuma y'ivyo bitero. Turaza kumviriza ingene bigenze ndetse nabo babinyegeje inyuma y'uwo mugambi mubi wo gukora iryo bara rikozwe nyene ku mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi. Hari ayandi makuru ariko aravugwa cane, amakuru arabana n'umutekano yose turaza kugenda tuyarabira hamwe. Abapfunzwe turaza kumviriza vyose ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ijya nino nkuko abamenyesha amakuru bacu badushikirije ayo makuru yose. Izo ni zimwe mu mfunyapfunyo z'inkuru turibuze kugenda turabira hamwe, ariko tukaza no kuja mu bindi bisata bitandukanye tukumviriza inkuru ziriko zirahavugwa cane. Nk'abamaye kaze rero wewe tubana mu makuru n'ibiganiro vyacu vya minsi yose, ariko cane wewe wafyonze subscribe. Kuri wewe utarayifyonda ngira ndagusabe ukoreshe kano karyo kugira ufyondeko, maze igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere babironka. Turazi neza rero ko rero uri umunywanyi wacu kandi ukunda amakuru n'ibiganiro bikorewe amatohoza tuba twagutunganirije. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndaguhaye ikaze cane muri ano makuru. Naye ikaze kandi n'abariko baratwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi, wowe uri mu gihugu c'amakungu ca Amerika, kabara natwe uri ku mugabane wa Asia, mugabane wa Oceania, aho boherereye hose ndabaye kaze cane muri ano makuru. Reka rero zino nkuru zose tuzitangurire kuri no nkuru iteye ubwoba, igitero gikomeye cane kigizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bivugwa yuko ngo baba bari no muri bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, boba bateye urugo guwahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi, bakamwiba inzahabu ndetse hakaba ari igitero gikomeye cane kihagabwe. Bikavugwa yuko rero hoba harimwo ukumugambanira ndetse bikavugwa ko yibwe ibintu bitari bikeyi. Turaza kuvyumviriza vyose muri ano makuru ndetse tuze no kuraba abo bose boba babigizemwo uruhara. Reka rero iyo nkuru ndetse n'izindi zose ziriko ziravugwa cane ziriko ziravugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye tuzumvirize, maze ndaza kuza ngenda nkubwira izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ndetse n'ayandi yose twatohoje nkuko adushikiye uno mwanya. Sangwa kaze muri ano makuru mu buryo bw'ido nido. Uwo yasahuwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 10 Munyonyo yitwa Gaspard Sindayigaya, yabaye mukuru w'ibanki ya Republika y'u Burundi kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012 imbere yuko ashingwa amabanga yo kurongora ibanki Bankobu. Amakuru dukura mu bashitse ubwa mbere ku muhana wa Gaspard uri muri quartier Mutangano amenyesha ko ubwo busuma bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho baje kuri uyo muhana nyene urugo amaze nk'iminota 20 ahavuye. Hari hagati y'isaha 4 n'isaha 5 zo mu gitondo. Nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha, uwo mugwi ngo woba wagiye usahuye ibiro bitari bike by'amabuye y'inzahabu bita lingot d'or mu gifaransa, hamwe n'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika ataramenyekana igitigiri kuko na nyene kwibwa ataramenyesha ivyo yasahuwe uko bingana. Amasoko yacu yemeza ko vyagaragara ko abo basuma bari bazi neza uko aho bagiye kwiba hameze. Ayo masoko agakeka mbere ko abari mu nzego z'umutekano bagize uruhara muri ubwo busuma. Ayandi masoko yo
kwizera amenyesha ko abategetsi batari bake baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD boba bafise uwo mugenzo wo kubika amatungo yabo ku mihana yabo na cane cane amabuye y'inzahabu bita lingot d'or, umugenzo wiyamirizwa n'abatari bake kuko uteye kubiri n'amategeko. Kuri ivyo abatari bake bakibaza nimba umuntu adakora urudandazwa rw'amabuye y'agaciro yemerewe kubika ku muhani we bene ayo matungo. Hagati aho amakuru yo kwizera adushikira amenyesha ko muri kino gihe bamwe mu bakoze ubwo busuma boba bamaze gufatwa n'inyamiramabi. Abo barundi bafungiye mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge bagizwe n'abagabo 49, abagore 3 n'abana 4. Isoko ryacu mu Rumonge rimenyesha ko abo barundi baje kuri wa kabiri bazananye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo soko nyene rimenyesha ko abo barundi bafatiwe ku kivuko ca Kabonga muri komine Nyanzarake aho bari binjiriye inyuma yo kwirukanwa mu gihugu ca Kongo bahogwa ko batagira ibyangombwa bibemerera kuba muri ico gihugu. Aho ni mu gihe bari bagiye guca ingero muri ico gihugu kuko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Ayo makuru ava mu Rumonge amenyesha ko abo barundi bagishika ku kivuko ca Kabonga abajejwe gupimikiza ca COVID-19 baciye bihutira kuza gupima. Isoko ryacu rivuga ko mu nyuma haci hazi nyamiramabi ziza kumviriza abo barundi ngo kuko bikeze ko bavuye mu migwi Rwanda. Mu masaha y'umugoroba bahejije kubumviriza abo barundi baciye bajyanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi c'intara ya Makamba aho baraye amajoro 2 imbere yo kunguruzwa mu ibohero rya Murembwe mu gatondo ko kuri wa kane. Abo barundi baturuka 16 ariyo Nyanzarake, Kayogoro, Rumonge, Buyengero na Muhuta yo mu ntara za Makamba na Rumonge. Twaronde Emmanuel arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba kugira tumubaze ibijanye naho barundi bafunzwe ariko ntiyagize ica bivugako. Abarundi barenga 50 harimwo n'abana bafungiwe mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge kuva kuri uyu wa kane bakuwe mu gashoko muri commune Nyanzarake aho bashikijwe ku munsi wa kabiri bavuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo birukanywe kubera kutagira impapuro zibemerera kubayo. Abo barundi bafungiye mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge bagizwe n'abagabo 49, abagore 3 n'abana 4. Isoko ryacu mu Rumonge rimenyesha ko abo barundi baje kuri wa kabiri bazananye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo soko nyene rimenyesha ko abo barundi bafatiwe ku kivuko ca Kabonga muri komine Nyanzarake aho bari binjiriye inyuma yo kwirukanwa mu gihugu ca Kongo bahogwa ko batagira ibyangombwa bibemerera kuba muri ico gihugu. Aho ni mu gihe bari bagiye guca ingero muri ico gihugu kuko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Ayo makuru ava mu Rumonge amenyesha ko abo barundi bagishika ku kivuko ca Kabonga abajejwe gupimikiza ca COVID-19 baciye bihutira kuza gupima. Isoko ryacu rivuga ko mu nyuma haci hazi nyamiramabi ziza kumviriza abo barundi ngo kuko bikeze ko bavuye mu migwi Rwanda. Mu masaha y'umugoroba bahejije kubumviriza abo barundi baciye bajyanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi c'intara ya Makamba aho baraye amajoro 2 imbere yo kunguruzwa mu ibohero rya Murembwe mu gatondo ko kuri wa kane. Abo barundi baturuka 16 ariyo Nyanzarake, Kayogoro, Rumonge, Buyengero na Muhuta yo mu ntara za Makamba na Rumonge. Igihugu yahagaritse kuri uyu wa kabiri n'abapolisi bakorera ku kirindiro cyo kwisoko rya Ruziba bamutazira Vianney asanzwe akora umwuga wo kunguruza abantu akoresheje ikinga nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Ruziba yaciye aja gupfungirwa mu nzira kwisoko ryaho nyene mu Ruziba inyuma yo gukubitwa n'umuntu bivugwa ko yoba yaraheraniye amafaranga. Vianney yarasanzwe aba hanyuma mu quartier Ruziba n'ubutashifye yaraheraniye umuntu amafaranga ngana n'ibihumbi 4. Nyuma apolisi baciye baza bashobafata Vianney bacamutwarana n'ikinga giye bacamufungira mu soko yo mu Ruziba mu bibanza by'abantu bataradandariza acamara rero n'imisi atakintu ajya. Aho rero hari kuri uyu wa kane aho abanyagihugu bo muri quartier Ruziba bari baje gusaba ko mugenzi wabo yorekugwa kuko yaratanguye kugoyagoya kubera inzara baca bagira ko mbere bategeka ko yobanza kujanwa kwa muganga. Imaze kugenda uko cyangwa umuntu ari mu kwishwa n'inzara apolisi bari batanga kwisigura yuko uwo muntu wewe yaragwaye n'indwara baherutse bamwinjije mu gasho ntibasuye no kumukurikirana kandi kwa tuzi yuko tagasho kaba mu soko abanyagihugu bategeka yuko abapolisi mujana kwa muganga kuri centre de santé Ruziba niho ariko arakurikiranwa. Abo banyagihugu bagiriza abapolisi bakorera ku kirindiro cyo kwisoko ryo mu Ruziba ko bama bafasha abantu ataco bagirizwa maze bakarekugwa babanje kwigomboza amafaranga. Devote Ndayisenga musantero wa commune Muha yatubwiye ko atari bwamenye ibijanye n'ihohoterwa ry'uyo munyagihugu aca twemerera ko agiye kugira amatohoza. Duko cyangwa umuntu ari mu kwishwa n'inzara apolisi bari batanga kwisigura yuko uwo muntu wewe yaragwaye n'indwara baherutse bamwinjije mu gasho ntibasuye no kumukurikirana
baramukurikirana kandi tukaba tuzi yuko atagasho kaba mu soko abanyagihugu bategeka ariko abapolisi bamujana kwa muganga kuri centre de santé Ruziba niho ariko arakurikiranwa. Abo banyagihugu bagiriza abapolisi bakorera ku kirindiro cyo kwisoko ryo mu Ruziba ko bama bafasha abantu ataco bagirizwa maze bakarekugwa babanje kwigomboza amafaranga. Devote Ndayisenga musantero wa komine Muha yatubwiye ko atari bwamenye ibijanye n'ihohoterwa ry'uyo munyagihugu aca twemerera ko agiye kugira amatohoza.